nyakubahwa musanteri muyoboye intara ya Kirundo, banyakubahwa bahanuzi muri hano mwese mu byohero byanyu, banyakubahwa bene gihugu bo mu ntara ya Kirundo, banyakubahwa twagendanye muri mu nzego zitandukanye z'umutekano, inzego z'ibikorwa bya leta bitandukanye n'abikorera twabo n'abene gihugu, banyakubahwa gwaruka muri hano, tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro murakoze. Bashimye kuza mu ntara yanyu ya Kirundo kuko tumaze kugendera intara nyinshi cyane zitandukanye. Mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi dusigaje intara zibiri zonyine taragendera, murumva yuko intatu zigenze. Nagira ubwambere aho twagendaye mu nkundire mu cubahiro canyu, muramutsa aba bene gihugu twagendeye mu ntara ya Kirundo, abo twagendaye mwese mukeje. Abanyakirundo mu bampera amashimwe cyane, izi ni intwari cyane. Uyu mugwi umutekano w'uruti ukomeye twese mu Nyabune washizweho kugira ngo twese hamwe abene gihugu abarundi twese twame twibukanya gutirama amahoro n'umutekano icari cyo, twame tugendera abene gihugu kugira ngo tubahimirize gukora ibikorwa by'iterambere, ari ryo terambere ribavako rikongera rikabagarukako. Aba bose mubona n'abakunda intara ya Kirundo twagendanye, n'abakunda igihugu cyose cy'u Burundi, n'abacitangira amajoro n'umutaga mu gutira amahoro n'umutekano. Twagira rero duhamagara abanyakirundo namwe gufatana mu nda, mukumva ko umutekano ari uwanyu, mukumva ko iyo nta mutekano uhari n'iterambere ntirishoboka. Naho mubona imisozi yanyu yambaye neza hariho ibifungurwa, mudatirame amahoro n'umutekano dushobora kubifungura turi hehe? Turi hehe? Turi mu Gisaka. Twagira tuhamagarira ko mugomba gutirama amahoro n'umutekano aho muherereye. Twagira tuhamagarire ko mugomba kubenya ya mbere, mugafata ya mbere mu mahoro n'umutekano, mutarabye urumatare, mutarabye musitanteri wanyu, mutarabye nyumba 10, ahubwo genda mwebwe mu babera ijisho igihe mubonye itameze neza aha mu ntara yanyu ya Kirundo, muce mwavunira akagohe kugira ngo ico bitagenda neza banyarukire kugitorera umuti vyihuse. Mu ntara ya Kirundo turafisajeje umutekano, turafisajejwe intwaro, turafisa abacamanza, turafisa inyamiramabi. Igihe cyose rero kitagenda neza tubegere kugira ngo tubavune akagohe, ha umutekano mu ntara ya Kirundo ubandanye ari wose. Nkuko mwababivuze, duhana urubibi n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nta byishino kivuga ko byinshi murabizi, ni muzi uko mubanye mu ntara yanyu ya Kirundo. Ntabwo rero tugomba kubahanga amaso, abanyabatu tugomba kubashira ka amaso, tukabahanga amaso, tukaraba ibyo bikoza, tugakurikirana imbibe zacu. Abanyakirundo rero ku rubibe bafata iya mbere, ni muje imbere mukurikirana. Uwo munya ati yinjiye mu gihugu cyacu, muvunire akagohe abajeje umutekano, mubwira abajeje intwaro bwa mbere, abajeje intwaro bace biruka bwajeje umutekano. Uwo muntu abazwe icyaje gukora mu gihugu cyacu cy'u Burundi na kanatsinda imbibe zirugaye z'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Bamubaza aho yinjiye anyuze. Nimba muri mwe abanyakirundo harimo ababinziza nabo nye mwadome ku rutoki, harimo abantu bafise ubucuti nabo binyegeje muri twe. Abantu bamwe babonye abanyakirundo fati ya mbere mu rugo rwose mucungane, niko gutira amahoro n'umutekano. Je wanje hacunge wumve ko ata muntu arayeyo ntandikishije, kurundi urugo muhacunge mwumve ko nta muntu arayeyo batandikishije, murabane kujisho. Kuka mu ntara yanyu ya Kirundo cyangwa ikomine yanyu murimo ariyo turimo natwe umwanya, nagomba kubwire yuko abana banyu niho bari, ababyeyi banyu niho bari, mwene wanyu ni hari. Mbe umwasi niyinjaga ngo amahoro n'umutekano bizobazwa bande? Abana yose bazo hasiga ubuzima, sibyo? Nagira ndabahamagare mu Kirundo mufati ya mbere mu byo gutira amahoro n'umutekano. Ikigira kabiri, nagira ndabibutse ibi bikurikira. Intara ya Kirundo nagira sabe n'igihugu mugamburukire cyane abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, mutarabye uriya canke uriya. Iyi ntara irimo ka mwana wa mama, iyi ntara irimo kuvuga ngo jewe nkurikira mukuru wanje ntavuze izina,
unaje nkurikira mukuru wanje uriya ntavuze izina. Ibyo ni mu bisezerere ntibizotuma twubaka igihugu, ahubwo mukore mushire ingufu hamwe twubake intara yacu ya Kirundo. Birumvikana tugeze mu gihe cyo kwitegura amatora, bamaze isaha ivuga abayobozi bacu bakuru b'igihugu. Aya matora tudasize umutima hamwe, tudasize urukundo hamwe, yo tugora. Ndagira abanyakirundo abene gihunda bahamagarire mwese atanumwe avuyemwo kubaha abajejwe intwaro n'umutekano. Abajejwe intwaro bababwira ati tugende uku, ni mwumvire abo nyene, mubumvire mu byo bababwiye, kuko nibo bari imbere yacu, nibo bariko baratuyobora, nibo tugomba gukora ibyo bagomba. Kiretse ico mwumvise mwabene gihugu conga amahoro n'umutekano, cyo ntimuzocemera. Hamwe bava mu makababwira dukora ibi mukabona ko bitemewe n'igihugu, ntimuze mu byemere. Ariko ico ndabahamagarira nibi twabonye byo kurita ibikorwa rusangi, ni bya bindi nyene navuze. Kubera mwene wanyatari yaje ngaha ntiwaje gukora ibikorwa rusangi, kubera atari mwene wanyu wawe ndi yaje ngaha ntiwaje gukora ibikorwa rusangi. Ndagenda kubwire yuko iterambere ryawe ni wowe nyene uzogironderera, kandi rizoza mu rugo rwawe, ntiruzoza mu rugo rwa mwene wanyu. None ko mwene wanyu akubwira ngo nkurikira, uwundi akubwira ngo nkurikira, uwundi mwene wanyu mugaca mwicamwe imigwi, mwene wanyu amaze kukuzanira ibiharage muhiri wawe kangahe? Ni kangahe? Muyomba wawe ariko akubwira ngo ntukurikire igihugu ngo gikorere, amaze kukuzanira ibigori kangahe? Uramushigikira agatera imbere, nawe ugatera uja hehe? Nawe ugatera inyuma. Mu Kirundo oye, mu Kirundo uramushigikira ariko akubwira ngo shigikira nkurikira, wewe akagumatera imbere asonge mbere, nawe usonge nyuma. Duhindura ubwenge rero, twumve ko twese tugomba kugenda ku murongo umwe w'igihugu, twumve ko twese tugomba kugendera cane cane kwiragi rikomeye cyane turaragwa na nyani cubahiro umukuru w'icacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Nyani cubahiro akaduhamagarira gukora ibikorwa by'iterambere, ariko aduhamagarira kuraba abasesagura itunga y'igihugu, ariko aduhamagarira kuraba abajana fraude. Ariko no musosanga mu Kirundo fraude ari ya mbere igenda aho hirya aho hakurya nija mu Rwanda usanga ica ngaha abaje ntwara atayibonye, abanyajyo mu gashigikira bakagenda. Nibyaherera mu Rwanda cyangwa bigahera muri Tanzania, twe tuzoca tugira inzara. Tubahamagara rero abene igihugu bo mu Kirundo kugira ubumwe, urukundo, kugira ngo bigende neza. Izo ngufu zanyu mufise nibwo bumwe bwanyu, ubumwe bwanyu nizo ngufu zanyu, nimuzikoreshere mu kubaha igihugu cacu kugira ngo ryaterambere tuvako ryongere tugarukeko.